Urameze neza papa? Ndumva nikimeze neza cyane kabisa bivanye naho duhagaze muri kano kanya, bivanye kandi ni nubati na klima, ndabona kukire kitameze neza cyane kabisa. Akavura kagira kagwe none kumengo turi muci? Akavura kagira kagwe kumengo turi muci? Oya nakavura gari gusa urabona yuko ama network bivanye abantu benshi usanga bariko barakoresha iyo network aho hantu buherereye, ati reason why ubona yuko ikirere kitameze neza cyane. Kumbure Fefe uramutse abakunzi bisamizi Black FM hamwe n'abarundi bose muri rusangi baniteze intsinzi ku mugwi kiragirwa intamba mu rugamba. Abakunzi bisamizi Black FM nizere ndakuramutse Tony, ndakuramutse sizi ko muri kumwe na Alan Junior. Turi kumwe n'uwitwa Ernike. Reka nizere ko muri rusangi ko meze neza kubwa Chino i Dar es Salaam tumeze neza nta kibazo na kimwe, Imana yabwicubahiro, byose ni sawa, abakinyi baramusa amahoro, staff technique bimeze neza, kwese muri rusangi n'abafana baza gushika mu gisagara mu mugamba bameze neza bose. Yes, birumvikana abafana ngaho irevro watubariye ko ku Rwanda rwa basketball batari benshi kuno munsi ku munsi gwejo bakoze imyimenyerezo yabo ya nyuma kwibuga ca Benjamin Mkapa. Mbe hari abarundi mwashoboye kuba banamunabona ngaho mu gihugu ca Tanzania na cancana abo baba ngaho canka baherekeje mu gusekera igihugu intamba mu rugamba? Yes, ku munsi w'ejo arabona nabo mbere, ariko bamwe n'abandi urabona ko basanzwe bakora navuga ati ibintu byo kumanukana imituga hiyo mu gisagara ca Bujumbura, benshi barabazi abafakagira mu rugamba witwa Majuto Pogba yaramaze gushika, Macalister yaramaze gushika, abandi n'abamesha makuru atandukanye baramaze gushika mu buryo bwo gushikira mu gusekera mu rugamba. Ku munsi w'ejo vibe yari imeze neza ku kibuga ca Benjamin Mkapa Stadium, ku ruhande rw'abakinyi, ku ruhande rw'indongozi z'ishami ry'umupira w'amaguru FFP, ndavuga President Donne Reverend Kuriyo, ndavuga Alexandre Ataziramana Alex, President wa FFP. Muri rusange ibintu byari bimeze neza cyane, nta kibazo na kimwe cabaye, abakinyi bakoze imyimenyerezo neza cyane, birangiza neza cyane. Abarundi benshi bariko baribaza ikibazo ko witwa Yusufu Nyange. Revre twamaze kuba tunaronka makuru ko ameze neza, kubwa uri kuramubona urabona ko yiteguye ijana kwijana nk'uwitwa Yusufu Nyange twari tumaze igihe kitari gito tumenya mu mugwi kiragirwa intamba mu rugamba. Kuvyukuri umesha makuru Nyange ndavye imyimenyerezo yiwe si jana cyane, ntabwo ari ijana ku ijana, ariko ndabona ni nka 98% nuko urazi uri kurakina wambaye iry'abantu katameze neza cyane, ariko bimenyerezo yarayikotse kandi neza cyane, atakibazo na kimwe. Muri rusangi twaregeye no mumenyereza etenderagije aratubwira ati Nyange ameze neza, atakindi gihindutse mu nyuma ejo canke igihe ejo kiyasha guhinduka, mugabo indutse mu nyuma Nyange aza ko ari mu kibuga kuno munsi dutana mu mu gusekera na mipira. Yes Fefe, kumbure abarundi batari bake tumaze igihe tubona ko mu gusekera igihugu intamba mu rugamba habuze nimero 2 na cane ku ruhande rwa nimero 3 reka tuvuge ko itwa Michael Weymansa hari. Kubgawe urabona nyene ari uwe mukenyuro umumenyeza ashobora kuba nifashisha kugira dushobore kuba tunagira ubuzibizi buza kuba bunameze neza. System de jeu nabo yashaka gukoresha system de jeu abadefenseri batatu, ariko hamwe n'andi wasanga ariko arahindura bivanye nico yifuza. Ku nimero 3 ariyo Rashid nabo yariko arayifashishwa cyane, yo navuga umukinnyi dusa rya Jordi Longola we yacakinishwa nk'umukinnyi akina kuri pisto mu gihe ari system de jeu y'abakinnyi batatu tuje abakinyi bane inyuma, twaje tubona uwitwa Rashid Leon ariko arakoreshwa ku nimero 3. Yes, kubgawe Fefe unaravye abakinyi baraho
umukenyuro naba efficace na cane cane hagati y'umukenyuro wo gutanguza batatu inyuma no gutanguza no navuga ngo bani inyuma urabona ari uwawe woba efficace nabonye wa batatu batanu babiri ni ushobora kuba efficace kubera yuko ndavye uravye abakinyi b'imbere yifuje yuko ashobora gutanguza Hussein Shaban Chabara ariko sivyo abako atumviriza nibumva ati ngo niho kiraza gutanguza mugabo uravye abakinyi bariko barakoshwa cyane Hussein Shaban Chabara namwe na Bimenya Bonfils Caleb nibo bakina bo ibasha kuza kwifashwa kwande kubusatirizi hanyuma uwitwa Saido Birayino akamera nk'uhagarara inyuma yabo ko turazi yuko no munsi n'urukino rwo kurondera ibitsindo kwera iyo tunganyije biza kuba bisa nk'ibirangiye kuronka intsinzi biraza kuba bigoranye cyane ari abazina cyane kuronka qualification yo kuja rabatse muri igihugu cha Cote d'Ivoire mu mwaka uza. Yes, veve kumbure tunarangiza ku ruhande rw'intamba mu rugamba z'umupira w'amaguru akajambo kamwe imbere yuko tuja ku ruhande rwa basketball. Icyo tumenya gusa nuko ikintu nakunze kuba ari kuri bano sore bakuri bacu bavye kuva muri za eliminatoire 9 bama bashira imana imbere yo gutangura imyimenyerezo bashira imana imbere bajeje imyimenyerezo bashira imana imbere no ku munsi w'ejo igihe president Donner na president wa FFP bariko baraba ubutumwa babanje kwanza gusenga mu nyuma kandi baca basozera ku isengesho ari n'akavido kariko karasirikira aho bakinyi abasarawazi ari abamizirma nga ukwabo abakristo ariko basenga ukwabo akavido gasirikiye bona yuko abakinyi mu gusekanya mu rugamba bari barasenga bafise n'ibendera hagati wabo bavuga ati byose tubikesha Imana tutari kumwe n'Imana nta kintu na kimwe kidashoboka ariko turi kumwe n'Imana byose birashoboka niyo mpamvu twabanza kubishira mu biganza by'Imana niza kubidushoboza kugira dushobora. Yes fefe natwe mukanya duhava tunakora igisabisho hano n'abakunzi b'intamba mu rugamba ariko fefe turaja ku ruhande rwa basketball barayi babikoze bahura n'umugwi inserukiragihugu wa Eritrea ariko n'urukino rutari goroshe uravye difference y'amanota yashoboye kubinagaragara. Aro fefe Allo ndakumva Tony nako navuga ati tuja ku ruhande rwa basketball baraye babikoze imbere y'umugusekiragihugu wa Eritrea nubwo rutari urukino rwari goroshe kumbure niho wari wibereye ushaka kuba unabwira abariko baratwumviriza intamba mu rugamba hoba harabayeho kunegrija byagenze gute ko benshi bibaza ko urukino baza kuba banatsinda vyoroshe. Icambere na mbere nobabwira yuko burya kenshi bakubwiye ati umufana muri basketball n'umukinnyi agira gatandatu mu kibuga muri football bakubwira ati umufana n'umukinnyi agira 12 mu kibuga niba bakubeshe twebwe bamwe mu bakunzi n'abamesha makuru twinjiye mu kibuga bageze muri kata ya gatatu igombihire tuvuye kuraba imyimenyerezo mu gisirikare mu rugamba football bafna turavye bari bahari aba president Donner president wa FFB president wa Federation ya Basketball Jean Paul Manirakiza n'abandi bantu bake bari bahari dusanga Eritrea ariyo iri imbere yacu turahamagara natwe tuja hamwe tutangura gushika mu gisirikare mu rugamba basketball iyo bace batangura kubina bati kuvyuka urabona baronka batanga kuronka amanye baronka batanga kuronka amatrapwe batanga kuronka amalase cyatubibaza eske iyo batari kutubona ni cyari kugenda neza ariko bavuze ati ahubwo Imana ibayezagire cyane kuba yabashywe kandi kubazana ngaha ahanini intsinzi yo ku munsi w'ejo bayikesha abantu bariko barabashigikira ku kibuga cha Benjamin Mkapa Indoor Stadium. Fefe ikibazo nagenda kubaze ni iki? Yes fefe kumbure mugenzanje nawe akubaza akabazo kamwe nagenda kubaza ikibazo kivuga ko tubona umugwi w'u Rwanda
uriko utsinda ukonvense kandi style bo bakinamo bakinisha abashuteri bakinisha style yo kwinjira bagasohora hama umushuteri agashuta ari nayo mpamvu tubona batsinda difference y'amanota menshi ejo batsinze umugwi wa Sudani bakonvense sebutande kuri 55 batsinze umugwi wa Eritrea twe twaraye dutsinze bigoranye 14-34 uri kuranyumva Fefe kubera ikibazo cha network ikibazo cha ndacumva neza ariko Fefe akakimbwira ugira numvise ijwi ari kure cyane yes Fefe yariko aravuga ati ko turiko turabona umugwi serukiragihugu w'u Rwanda bariko baratsinda bakonvenka gusumba umugwi serukiragihugu wacu batsinze Sudan batsinze umugwi wa Eritrea bawurushije amanota menshi urabona ko bo systeme y'iwabo itandukanye n'iyacu bo bakoresha bashutere cyane ari nabyo bishobora kuba biriko biratuma batsinda bakonvense bakabona amanota menshi eske twebwe ntidushobora kuba tunahindura umukenyero kugira dushobore kuba tuniyempoza imbere y'uwo mugwi w'u Rwanda ku ruhande rwa basketball umuguseka w'u Rwanda no mugwi ariko kabisa ukomeye cyane kuruhande rwa basketball uravye amanota bage baratsinda uravye n'imigwi bage baraho icyo nabamenyesha muri kano kanya nuko Intamba mu Rugamba Basketball Club hamwe no mu guseruka igihugu w'u Rwanda bose bamaze kuronka uburenganzira bwo kuzokina wa nyuma ku munsi wa gatandatu kubera yuko ino tournoi anabatse rino higanwa umugwi wa mbere n'umubaca bakona ni baca bakina urukino rwa nyuma umuguzi utahukana igikombe akaba ari uzocuserukira reka zone 5 mu mahiganwa ya Afrocan zobera mu gihugu ca Angola ariko ku munsi w'ejo no before barakina barondera umugwi wa mbere n'umugabo finale nyayo bitariki 23 rero n'urukino